Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndasuye kuramta nshuti bakunze ibiganisha kuri DFTV mukaba muri kumwe na Double D Dinya Delicia behind kamera kabari Logic Jamal. Then now ubunye turi kumwe na wa muntu umwe ajeje gukora ibintu novuga ati by'amateka asohoye video nziza y'indirimbo inovuga ati iri ku rwego rushimishije cyane gose ari we Titus rero akaba ari under management ya Neocell Entertainment. Reka ndamakanya kugira ngo ashaka kuramutsa abakunzi ba DFTV ndabaramukije Titus. Mahoro neza cyane. Meze neza. Ndashima gose. Uraberewe cyane gose cyane vraiment. Oh merci beaucoup. Urakoze cyane. Okay, je nashaka kubaza akabazo kamwe kerekanye indirimbo tubashigikire bande ni bande dushigikira nabakenyezi no gwaruka nabantu en general. Yes, muri rusangi abakenyezi no gwaruka nibona shatse tubashigikire. Yeah. Nashaka kubaza ko na cyane cyane nabonye yuko wakoresheje amwe mu masanamu novuga ati bone je nashoboye kubona fast DJ Fanny CEO wa DFTV nashoboye kubona n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu ndabona n'uwahoze ari umutamukanyi wa nyakwigendera Pierre Nkurunziza. Byagenze gute ni yihe idea nakahe kantu ko bakarakoze katumye ubona ati bano bantu ndabashize mu ndirimbo yanje byogira poa cyane na cyane cyane yuko mvuga ati tubashigikire ko barashoboye. Yeah, impamvu nabasizemo n'ukubera ko bumvirije amajambo agize indirimbo yitwa tubashigikire mvuga uruhara abakenyezi bafise mu iterambere ry'igihugu ndetse no gwaruka. So mu kugira ngo abantu batahure baravye video ko ndiko mvuga abantu bafise ingufu mu iterambere ry'ugwaruka ry'igihugu. Bajya abakenyezi nashoboye kwerekana ama image ni bamwe muri benshi bazwi ko bariko bashigikira gose iterambere ry'igihugu. So turazi bikorwa byo guteza imbere igihugu aba super femme nka bajya nashizemo harimo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu n'uwahoze ari première dame nawe kandi n'abandi nka Natasha na Francine Niyonsaba Ornera ujya mu sister akoroka n'indege so bajya bose n'abantu just umuntu abonye image yaba cyabona aba barazi kandi barafasha mu iterambere ry'igihugu niyo mpamvu bashoboye kubwaragaramo. Yeah. Navuga yuko Titus n'umuntu akunda gutakara cyane mu kintu cyabo navuga ati muri entertainment aratakara aratubura cyane gose. Witeguye gute avec entertainment ya Neocell navuga ati niyo management urimo muri no mwanya? Yes, ubu novuga yuko twaje gushasha kubera ko bwa mbere twarakoze tumira nk'abantu baguye ku mpamvu nashoboye kuvuga ariko ni nka private secret ni nka secret privé ariko ubu tugize ni lancement officiel kandi twatumiye ama media kugira amenyeshe abakunzi b'umuziki ko tugarutse ubu tagisubira inyuma. Yeah. Akabazo kubusutwa kamwe ubwo nta muri ikibazo mwagize kuwo mwahoze mukorana navuga ati Bernice Dobel niyo bari umwe mu byatumye ibikorwa byanyu bihagarika. Yasiwe ni ibibazo byatumye tumera nk'abahagaritse ni bibazo privé bitoroshe kuvugira kuri micro cyangwa imbere ya kamera. Yeah. Witeguriye gute kuko abandi baririmbyi benshi iyo bagiye muri management ntibakunze kuvuga novuga ati ico bita contrat ntibakunze kuvuga ngo tuzokorana igihe kingana uko ntibakunze kuvuga ngo contrat yacu ifashe guca ubwo ntubona yuko biri muri bimwe bizohava bituma mu gihe wogira ingorane uri muri management ya Neocell uzoburaho witura. Neocell tumaranye imyaka ishika kuri 3 kandi nibaza yuko umuntu umugendanye naho kubukwezi kumwe mukorana sambamba uba bamaze kubona defo na qualité ziwe. So atari shitani nyine avyinjiyemo sinibaza neza yuko bishobora gutuma yuko contrat dufitaniye na Neocell yontera ubwoba ku buryo nogwa hasi ahubwo gusa saba ingufu Imana yongera ingufu kugira nkore kubera ko Neocell Entertainment no muvyeyi wanje ntawe umuvyeyi rero umuvyeyi nawe ugira gute ntaguta nawe n'umuta. Yeah. Tubashigikire ni indirimbo wakoranye na n'umu director Ofalsi eske yoba nawe afise ari muri management ya Neocell canke ni nkuko mwokoresha uwundi? Ofalsi ntari muri management ya Neocell ahubwo gusa twamukoresha twamuhaye kiraka nk'akazi adukorere igikorwa tu. Yeah. Navuga ati twitege iki muri no mwanya inyuma ya tubashigikire? Inyuma ya tubashigikire sohoka collab n'umu star kandi amaze kumenyekana ngaha nashobora kuvuga ariko audio video byose byaraheze turindiye gusa tubashikira banze shikira abantu cyo tuyitamo direct.
guys Titus aravuze ngo ni mube ready mu mwanya arabatamwe ikindi gisasu kirenze ikino muhejeje kubona ariko hari akandi kabazo abantu benshi bagumye biyumvira bavuze ati ni gute wafashe izina rya Titus ari uko uri hawe na Kidumu Kibido ni kubera iki utiyise basi rijya giwe warusanze ufise ahubwo ugacushira kwa kabijya ugafinya ugashira kandi ka hari izina usanga mu kibano bashobora kukwitarika kuguma ko nkuko umengo niryo wavukanye Kidumu amaze kunazira rijya zina Titus abantu bose n'abatari bahari bose bace bandagura kunyita Titus niryo Titus nyene sinashobora kugiyakana kubera ko umuntu wese yari bagiye Tito bahora bamugara canke Tite bagaruka kuri rya rindi Kidumu yanyise Titus so sinari gushobora kubabwira ni mureke ni mumamagarire niri iryo baguhamagarira ikamenyekana ni naryo isa n'iryankujije inyuma yo guhura na Kidumu niryo ryaciye riguma rigera kure okay ubwo onye ntiyo bari uwo muririmbyi wavuze udashobora gushira habona tumenera kabanga aho nawe ubunkoresheje rusako kubera nari navuze ko ari private sinashobora kumuvuga tu gusa ikikorwa kirahari kandi n'aba star benshi bivyiwanje gusa n'amakorabo n'abandi ba superstar Titus nagira ikintu ashobora gushikiriza abakunzi ba DFTV yongera anabatumira ku mbuga ngurukanya bumenyi ziwe kugira ngo bashobore kubona byinshi byerekeye Titus nico gisasu kugira ngo baze barondere baronke iyo bakironderera nibaze bajuragirike nitwababwira ngo Titus burya ngo ca gisasu casohotse bataronke iyo baronderera yes abakunzi ba DFTV n'abakunzi b'umuziki ukirundi muri rusangi bagire subscribe kuri ahantu hepfo handitse abone cyangwa subscribe bagire na like comment na share kandi kugira ngo bigire kure ni ico ndabifuriza DFTV nayo gushika kure kubera ko mu media dufasha gushikana kure cyangwa shigikira umuziki w'ikirundi nayo DFTV iri imbere kandi imbuga ngurukanya bumenyi ziwawe Titus inde YouTube Facebook what zose ni Titus da Sailor SAILOR Titus ryo riroroshe hose YouTube Instagram Facebook on Twitter niryo zina ni usangako reka tubashimire cyane Titus murakoze cyane DFTV merci DFTV Tunda Juhudi.